Okay, ati ndagarutse mwera mwake karibu kwicano Dieudonné ND kasina mwachwa njimire Dieudonné ngo ati uri mushasha ntubagire kugira like subscribe comment turi mushasha naho ntubagire kugira portage ati rungekira mugenza wawe kugira nawe nyene ashobora kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kwa nta handi na hanyene ati mwi imisi maze ndumva ako kajambo ukuri mugenda kwibutsa yuko ngo ati ukuri aho kuri nta handi nta nyene ego hanyuma ndamutsa umuntu wese yagize subscribe yagize abone akurikira utu video tugenda turaca ngaha ego ngo ati wubahwe aho uherereye hose kandi zera ko wagize umunsi mwiza maze n'uyu munsi uza kukubera umunsi mwiza ego ngo ati vyiza bigushikeko maze ngo ati n'umugisha ube kuri wewe ego ngo ati ndagarutse haraka video nanda postinze ko gushima kuhimbaza umunsi mukuru wa independence kwikukira ku Burundi ndagashizeho mugani kavuyeho kimba warakaravye gusa imvo yo kukavanaho ni kubera sinzi ko aravye titre ngo n'abapolisi baharaje twarakije umuriro akajya gatititre ndakagize ngo ati twarakije umuriro dusanga twawakije rero kugira umuntu yikingire ni vyiza ko ugavanaho hanyuma ubuzima bukabandanya hanyuma ino munsi ngo tingiye kuyaga ku bintu bikomeye ego ngo tiburya ngo Burundi burihoreye Burundi ni nk'umwana aho nk'umuntu keshi na keshi abantu baravuga ngo ati hari abantu usanga bahoze je ndahoze na je mugani hari abantu usanga bahoze mugani ngo ati bakaze ngo ati mugani bakaze rero n'igihugu cy'u Burundi ngo ati burya kirihoreye mugani ngo ati gikaze mu buryo bwinshi ego ngo ati mwaka kanya turiko turarondera iterambere kandi tuzoreshikako nyene icubahiro agira amacese akajambo ngo ati nakajambo gashasha ndize aho ntanguye kuzandumva keshi na keshi kubera ari ibintu nguma mbona yugurura ibintu bitandukanye ngo ati jiji ikigomero cy'umuyaga nkuba cuguruwe urumva ngo ati ibintu birakaze ngo ati maze n'umugwiza tunga yakoze uruganda muri Dodoma Tanzania bari kumwe na Madam President wa Tanzania baruguruye yindi chase ya Atrocam Holding urumva ngo ati ni ibintu bikomeye byo kugira ngo ati ifumbire zitandukanye z'ikizungu n'iz'ikirundi urumva ngo ati ni ibintu vyiza maze ngo ati n'ibindi bintu biri imbere biriko biraza mugani rero hariho kandi kantu usanga abantu benshi bafise bagomba kwigira ngo ati nabantu beza ati nakantu je ndavuga ngo ati nakagorane hako kagorane usanga ngo ati ngo jewe simpagaza oya vyiza aho uko biri nta muntu adafise aho hagaze naho uvuga ngo ati nta hantu hagaze hari ahantu hagaze je kubera icano ibintu byose nshisha aho ngaha ngo ati vyishi ngo usanga ari ibintu vya positive ibintu vyiza gushima yuko ndi umurundi kugira ishimo yuko ndi umurundi gukundisha wewe umuntu uri kuraraba iyi video kuba umurundi gukunda icuri kubera amaraso ntazohinduka ngo ati ni kubera wabaye hehe amaraso ntashobora guhinduka ngo ni kubera ngo ati uri hehe oya uzoguma uri umurundi kandi ngo ati ni ikintu gikomeye ni ikintu ciza hari abantu usanga bavuga ati ngo jewe sindovuga ko ndi umurundi kubera taratera imbere ngo ati ni igihugu ca mbere gikenye uko nuko kena muri twebwe burya ngo ati nyamba twese tukenye tukaba tufise urukundo turashobora kubona n'ubundi munsi kandi uwo wundi munsi urashobora guhinduka ukabamo ikintu ciza ugasanga nubwo bukene turawuvuyemo ego ngo ati n'ibintu bikomeye rero hariho kandi kantu ngo ati mvuga burya ngo ati umwasi wawe ntanezerwa no kubona wewe ngo ati umwenyura ngo ati kubera iki nimvo zitandukanye ni ku gihugu nuko nyene buryo Burundi bufise amahoro buryo Burundi buriko burarondera iterambere hari ibindi bihugu usanga abandi bantu usanga kandi hari usanga n'abarundi ugasanga ntibakunda aho ntibabibona aho bigira nko kumenga ntibabibona ugasanga bama bagize akagorane ko kubona igihugu gitera imbere aho kimwenyura aho bakama bagize akantu ko kubona wewe uriko uramwenyura
rero basi ntibakunda yuko wewe umwenyura, basi b'igihugu nabo nyene ntibakunda kubona ko igihugu gitera imbere, ko igihugu gishobora kuronka ivyo corose aho gushika ahantu bibaza yuko ngira gitoshika uko nuko. Ati ni ibintu bitandukanye. Rero ngo ati ibi vyose ndabivuga ngo ati kubera iki independence umunsi wo kwikukira ngo ati Uburundi bumaze ngo ati imyaka 63 bumaze kwikukira. Cyumvikana burya hari abantu mu Burundi babayeho Uburundi buri mu abijya bibazo, ubu bashobora kugubwira ama-story atandukanye, ingene vyari vyifashe, ingene bimeze, ingene bagwanisho gihugu uko nuko. Naho twikukiye ngo ati ntabuze ngo tutuntu twajiye mu maso yacu, hanyuma tugakenera yuko tutosogwa, ugasanga kugira tutosogwe n'ibindi bintu vyatwakanya. Mugani kuba twaratosowe ubu ndibaza ntawe udashobora kubona, ntawe udashobora kubona ngo ati ukuri aho kuri, ntawe udashobora kubona akazoza, ntawe udashobora kubona iterambere, ntawe udashobora kugira icizero yuko iki gihugu gishobora guhinduka, maze ngo ati nawe urashobora ngo ati guhinduka ugatera intambwe, ugatera imbere mu kintu cyari cyo cyose wipfuza kuba. Migambi itandukanye iriho gufasha wewe, amahoro ariho gufasha wewe. Urumva ngo ati vyose biri ku mugaragaro, mbega wewe urabibona? Ego ngo ati ni ibintu vyiza, ni ibintu bikomeye. Nico gituma mvuga ngo ati ku gihugu maze no ku Murundi wari wese aherereye hose, hari abantu, hari ibihugu bitagomba kubona umwenyura, bitagomba ko iterambere rishika ku Burundi. Mugani ngo ati vyiza biriho, mugani bakavyirengagiza. Vyiza biriho kananirwa kubivuga. Mugani tuzokoma twabicishije ngaha, aho tuzokoma tubivuga, kubera ngo ati hari akajambo jewe ndanka kugira kwidodomba kwidoga, kubera atanyishu ndabifitiye. Urumva mbadiko ndimarira impwemu zanje, mbadiko ndimarira agaciro kanje, mbadiko ndimarira intuzenya, ukwifata kwanje aho discipline yanje. Ego ngo ati ni ngorane, ego vyarashitse, mugani nta mpamvu. Hari impano ingabire usanga iri mu bene gihugu, mugani iyo ngabire ntishobora kuboneka kubera usanga abaji bariko baratubwira ivyabo, abo bariko barashaka ko tuja mu vyabo, ho bo turetse natwe tugakoresha ivyo vyumviro bishasha, aho iyo ngabire nshasha twa dufise muri twe tukabandanya n'ugo rugendo. Mugani mugomba nico gitumanye n'icubahiro President Ndayishimiye avuga ngo ati abajene agomba kurekurira abajene yuko ari bone baje imbere. Abajene ngo ati nibone igihugu gishasha, ngo ati imbono yo mu 2040 Uburundi bwifashe, hanyuma mu 2060 Uburundi bwateye imbere. Ngo ati n'abajene ni kubareka bakiyubakira izo nzira. Nawe uri umujene ugatahura ivyo bintu, urumva ufise ubumenyi, ufise icyo ukora, ufise intambwe kumeye, atuyitanguza buke bukanyuma ukayikuza, hazogera hahandi ngo ati ari ikintu gikomeye cyane. Ego rako kantu ko kuvuga ngo ati ngo Burundi buhoze bukaze, ni nk'umurundi ahoze akaze. Umwasi wawe ntagomba kubona unezerewe, aho uri kuramwenyura kubera biramubabaza. Hariho yibaza ngo ati burya ntiyari gushika hajya ahantu, burya hajya ahantu ntahakwiriye kubera iki? Wene yahaye ivyumviro vyiwe vyose n'umutima wiwe kuraba kuri vy'iwawe, aho yohaye ivyumviro n'umutima wiwe gukora ivyo nawe abona vyomuha uwo munezero, vyomuha uko kumwenyura. Kenshi na kenshi usanga ari abarundi, mugani ngo ati ni kone biri, si ibintu vyo kuvuga ngo ati ngo uranka oya, ni kone biri, ni kone isi imeze. Nico ni ikintu kinini gutahura, ni kone biri. Urumva singorane yawe singorane yacu, ni nkuko shetani ariho. Urumva shetani ariho n'Imana ikabaho, urumva ni ibintu twe biturengeye. Mugani vyose ni kone biri, umuntu yabisanze ari kone biri. Ingene tubayeho, ingene twisanze twabaye mu bintu bitandukanye, ni kone biri. Mugani ngo ati hariho ikintu Imana yatuhaye, ibanga Imana yaduhaye yo kuvuga ngo ati umuntu afise ububasha bwo kubaka
inzira yiwe bwo kubaka ubuzima bwiwe amenya iciza n'ikibi amenya hashobora kuja cyo gituma mvuga ngo ati umuntu wese afise aho ahagaze kimbura umuntu mwiza urashobora kumenya iyo uja kimbura umuntu uri mubi urashobora urabitahura iyo uri kuraja umva ngo ati ni ikintu gikomeye ati Imana imbere ubumwe hanyuma iterambere ngo ati ni ibintu vyiza bikomeye ego aka video wagakunze cyane karungukira mugenzi aho kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri amenye yuko ngo ati Burundi bwihoreye bukaze amenye yuko ngo ati umwasi ntanezerwa abona ngo ati umwenyura ego ati dusosora kubona niyo twabonana kasi nabanye tuneje imbere Dieudonné peace.